Okay, yes. Reka ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. No so many force pour le changement. Nkuko byama. Rero ndabaha ikaze cyane ni twahomdisha nyuma ko batubonye bushasha kuri Agaciro Media. Nkuko mubizi turiko turabasangiza ro development engene birondegwa iki kwa ama opportunity n'ibindi byinshi. No munsi rero reka twongere kandi tuyage ariko tuyage n'umushitsi. Yes, ni muri yo ntumbero rero twababwiye ko kuri Agaciro Media muri kino gihe tuzobakora ibiganiro byinshi by'abarundi baba mu bihugu bitandukanye. Hari byinshi tuba twifuza kumenya muri bijya bihugu, hari ukuba twifuza kujayo muga tukaba tutazi inzira. Ndavuga nti nyabuna mugane w'abarundi bavuga ngo uyu ushaka amakuru y'ikuzimu uyabaza ikizinu nico kiba giheruka yo vuba. None reka dukubitira Moscow kwa Vladimirovich Putin tuyage byinshi nono muhungu wiwe. Nuko mu Burusiya i Moscow reka dushikane na Egide ariko nubwo twicaye i Bujumbura. Egide tugwikaze cyane kuri Agaciro Media. Murakoze cyane kuduha ikaze kuri Agaciro Media. Ndaramukije abarundi bose bariko batwumviriza. Murakoze. Kandi burya nabwo ari rya mbere muhavugiye mwari mumaze kubavugira mwe dukunda guhura mu kavakanse nkuko nyene. Yego sijya mbere no ku mwaka uheze ndibuka ko kuri Agaciro Media twarahavugiye turasangiza abarundi bitari bike byo tuzi hari mu gihe nk'iki gihe aho abarundi baba hanze canke abakorera imirimo itandukanye mu mahanga begeranira hamwe kugira ngo bashobore kumenya ingene igihugu kiriko kiratera imbere, ingene nabo nyene boshobora gufasha mu iterambere ry'igihugu uruhara rwawo. Yego kwerekana uruhara bafise mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Ne cyane keshe ivyo bica muri mwihure bise somene de la diaspora aho baganira n'indongozi z'u Burundi. Na cyane harimo na nyene icubahiro. Yego umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi natwebwe nobwo umwese mu ruhara rw'iwe ateza kuzana inguvu ziwe naco gituma natwebwe twigora tukaza kugira ngo twifadikanye n'abarundi. Ikiganiro ca mbere twakoze feedback mwayibonye gute muravye cakurikiranye n'abarundi benshi bashoboka? Mbo mvuze feedback canke resulta y'ikiganiro twakoranye novuga nti ni nziza kuko narabonye ubutumwa bwinshi bw'abantu bakurikiranye kiya kiganiro aho batubaza ibibazo bitandukanye vyerekeye n'Uburusiya n'ubwerekeye isengero ry'aba Orthodox ari ryo nsanzwe ndimwo kandi ari ryo ryandungitse mu Burusiya. Rero byarandyohe cyane mbonye inyishu mbonye umwimbu w'ikiganiro twakoze ugenze gutyo ninaco gituma rero umunsi ndyohewe kuba mwongeye kudutumira hano mu Gaciro Media. Yego reka neza mudutembereze mudushikane mu Burusiya. Mu Burusiya igihugu runaka umuntu atarajamwo abavyo ko ciyumvira mugabo gishizemo ashobora gusanga uko hameze harenga kuri kumwe yahiyumvira canke hadarashikana. Imbere kuja mu Burusiya wewe wimvira ko ahantu hameze gute? Mbo imbere yo kuja mu Burusiya bwa mbere narinzi ko hakanye nkurikije ibyo bari baratwigishije mu ishuri ariko kandi narinzi ko ari igihugu ciza giteye imbere kirimo abantu benshi kandi abantu baciye ubwenge. Rero imbere yo kujayo naribaza nti mbeje nzoshobora kubaho gute mu gihugu nk'ico. Twebwe turabarundi turiga mu mashure ariko ugasanga gifaransa nubwo tuciga nduheza tugishire mu ngiro mu kibano ntitukimenya cyane nico kwishure canke ico congereza umuntu avuga ko yize icongereza kiza ariko akizi mu byo mu nyandiko gusa kubivuga ntabishobora. Rero usanga umuntu afise ubwoba bwo kubivuga nubwo yo babishoboye. Rero naje ubwo bwo nari ndabufise sinabona ingene ngiye kuvugana n'Abarusiya. None hariya igifaransa n'icongereza barakivuga? Hariya ntaco bavuga ariko turahurira n'abandi bava mu bindi bihugu kandi nabo nyene tuba dukeneye kuvugana dukeneye kuyaga duhuye narize igifaransa n'icongereza birangyohera cyane kuvugana nubwo ndiko ndavugana n'Abarusiya gusa. Rero mu Burusiya ntibavuga igifaransa ntibavuga icongereza n'abantu bagumije umuco wabo n'imigenzo yabo aho usanga bariko bavuga ikirusiya gusa. Ego hari indimi nyinshi hari imico itandukanye
hari ubwoko bwinshi bw'abantu ariko barafise ururimi rumwe rw'igihugu bita Ikirusiya. Aho uja hose barakumva uvuze Ikirusiya. Nk'ubu none wowe nko mu gihe umazeyo nibaza ko imyaka 3 iri hafi. Yego irarenga. Imyaka 3 yego ikigera. Nk'ubu Ikirusiya urashobora kukivuga neza. Jewe nk'umurundi sinovuga neza Ikirusiya kuko n'abarusiya ubwabo nabo nyene ntibakivuga neza. N'ikirundi cacu tukivuga neza arawumva avuga ngo avuga aramusora aravuga neza ariko igihambaye no kumenya gutanga ubutumwa. Jewe rero gushika uyu munsi ndashobora gutanga ubutumwa kuko no kuri ibi vyuma byanyu turiko turavugirako ndamaze kubivugirako mu rugo rurimi nyene. Okay. Ndumumenyesha makuru wo kuri Agaciro Media mbimugira mu Kirusiya. Mu Kirusiya. Ya journaliste Agaciro Media. Ya journaliste. Nda ya journaliste. Agaciro Media. Okay. Mugabo Ejide imbere yuko ujayo. Usanzwe akuriye mu miryango y'abanyamafaranga menshi yaba mikoro make nyeze n'umuryango wa kuko dukunze kubona abantu baje mu mahanga rimwe na rimwe hariho n'abagira complex akavuga ati wapi sino kuri Rwanda nagerageza je mva mu muryango Kenya ko byari bimeze gute. Jewe nkuko ubona nsanzwe urabona ko nsanzwe cyane je nakuriye mu muryango usanzwe ariko twarankisho kurya abana bo muri uwo muryango barashobora kwiga ababishatse abatabishatse nabo ntibashoboye kwiga ariko mu muji canke mu Uyasi mu muji je nakuriye mu mitumba navukiye muri commune ya Burambi ya kera ubu ni zone commune Burambi mu ntara ya Rumonge ya kera ubu turi muri Burunga kandi yeshe commune Rumonge nkurira aho bita mu mitumba niho nize amashure yanje y'intango ayisumbuye gushika nkuri kibazo ca leta je sinigeze nja no kwiga mu mashure y'indaro je nize muri yo commune yiwacu nyene niho narangirije amashure yisumbuye mu gisata c'indome za none kimwe bita lettres modernes hanyuma ndanagitora ndaza aha muri kaminuza y'u Burundi ndiga mu bijanye n'indome nyene vya lettres modernes kuko twiga faculté des lettres et sciences humaines gisata c'indimi mico n'imigenzo nico nize niga bijanye no gusigura no kwandika traduction et rédaction muri département des langues et cultures africaines. Hanyuma kubera ko byose Imana ariyo ibigira Imana ikiremye umuntu irabona ico azoba iramuhezagira ikamuha uburyo bwose ashobora kubaho. Jewe mpejeje iyo kaminuza naje mbona abarusiya baje mu Burundi hanyuma baje kwigisha ijambo ry'Imana ryo mu isengero ry'aba Orthodox kubera ko iryari rihasanzwe ryo muri patriarika yo muri Alexandria ryari yigishije ariko ntiryashoboye gushika kure kuko abantu benshi ntibazi n'iryo sengero Orthodox mu Burundi kuri n'ubu ntizwi gose ntizwi gushika n'aya mango rero bamaze kuza baza kugira ngo babafashe babatera intege kugira ngo eglise ishobore gutera imbere abarundi bamenye yaguke hanyuma rero jewe rero nshashima kubera ko nakunda isengero nkakunda Orthodox na naciye numva ko wari usanzwe wizi wewe yego nasanzwe ndi mu Orthodox je nasanzwe mu Orthodox ugeze Bujumbura none ari je natangiye kuba mu Orthodox nkiri Burambi nyene gute kandi hari atayiriyo ntayiriyo ariko Imana niyo yayinyeretse murazi ko mu 9 mu nyigisho za kera hataraza ibi bya fondamentale by'amashuri shingiro twariga ingene amashingiro yavutse tukabona baritere abazangirikani za Pentecote za Adventiste ingene zageze ziravuka ivyo byose twarabyiza hanyuma rero umwigisha yatwigisha yaramaze kumenya ibya Orthodox ashavuga ko n'ibya Orthodox avuze ibya Orthodox ashaka ati rero aba Orthodox twovuga ko ari bo bakatolika bukuri ni kubera ko aba bakatolika bo muri Biroma n'abakatolika novuga ko bavuye mwisangira rya Orthodox rero muga kandi ariyo yatanguye Catholicisme bese yatanguye ega n'aba Orthodox n'abakatolika
n'aba Orthodox n'abakatolika kandi bitwa Orthodox. ni iryo zina ryabonetse mu kinjana ca kane ritogwa n'umweranda yitwa Clement muri Alexandria. Ico gihe abantu basenga ibigirwamana, basenga imana nyinshi. Hanyuma rero bashobora bati kugira ngo dutandukanye isengero rya Kristo n'ayandi masengero, reka twebwe tugire Orthodox. Orthodox rivuye mu Kigiriki. Bibisigura vraie foi mu Gifaransa. Kwizera nyakuri. Kwari kugira ngo rero batandukanye abasenga ibigirwamana n'abasenga imana yo mwijuru. Bakurikije ivyo Yesu Kristo yabwiye abatumwa biwe. Rero ivyo byari mu kinjana ca kane. Aba bakatolika b'i Roma babonetse mu kinjana ca 11. Nuvuga nabo nyene bari bakiri muri abo basenga imana y'ukuri. Mugabo none nk'ubu muri Orthodox murakoresha ishapure cyane gose naka nambaye ko kuboko urakabona ngaha ni ako nawe ni ishapure nagashapure turakabwira ko ibisabisho uravuga igisabisho ca Bikira Mariya ukamutu Bikira Mariya turamusaba nyene turamwambaza ko n'umuvyeyi wacu yavyaye imana hanyuma turamukurikiza nk'ubu twimirije umunsi mukuru twibuka twe tuvuga gusinzira kweranda kwa Bikira Mariya kuko yarapfuye abana bavuga kuduga mwijuru kuduga mwijuru umva yarapfuye hanyuma bagiye kuraba ikiziga ciwe barakibura ngayo histoire ivugwa kwinshi abandi ahubwo naho bamwemera cyane bavuga ko yagiye mwijuru adapfuye oya jewe ivyo nzi ko yapfuye nk'abandi bantu ko yari umuntu hanyuma ikiziga ciwe nico batashoboye kubona hanyuma kuko batabonye ico kiziga ciwe nivyo byatumye bavuga ko yuriye mwijuru umutima n'umubiri. Voilà noneho rero urakunze Orthodox urahava ibari kurungika mu Burusiya yego niyo yacindungika kubera ko nayo nsanzwe ndabikunda kuko nimbere yo kuja mu bakato nige nakuraje namba ko no umukozi w'Imana nka umupatiri nakuri mu bakatolika hanyuma rero ico gihe rero bivanye n'imyaka byashoboye gukunda ariko mugabo byo byatumeje mu Orthodox bivuze ko rero no bijyo sezerano utararihindura n'ubushaka je nshaka kuba umukozi w'Imana mfashe nje ico nzofasha mu iterambere ry'igihugu no gukiza imitima y'abantu kuko igihugu nigishobora gutera imbere abantu badakomeye ku mutima yego rero ubwa mbere abantu barakeneye inyigisho nzingene bashobora kwigenza kandi si twebwe twenyine n'andi ma eglise arigisha nawe y'ivyo kubohoka kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere kuko isengero iteye imbere n'abakiri n'igihugu kiba giteye imbere